Hello mwiriwe cyangwa aramutse bene mwerere c'est another vibe another vibration let's talk bugira kandi bandi kumwe na Gogo aha ni parfait reka manze ndamuramutse sabaze neza ni bomeze neza nawe ego bakomeye uramutse wabwiye nagira ni extrembo uramutse bigenze gute kugipuze parfait kora nitwa parfait nyene n'ubwoko bwa parfait nta naki ako bakumenyereye kuri extrembo ngaha muri restock muravuga extrembo cyangwa parfait okay mwiriwe mwese muko muratwumviriza nkuko yabivuze ni restock ya vendredi nyene donc tubikora vendredi mugabe ikiganiro mukibona samedi tubagarutse kugira ngo tusha kubashikiriza amakuru amwe aba yaravuzwe mu isomene iheruka hanyuma kugira ngo isomene nyene tuba turimwo afanye isomene iheruka isomene tuba turimwo hama tukaganira kuri tukagira ama commentaire yiwacu tukabivuga ko vyagenze let's go inkuru ya mbere ngo inkuru ya mbere iriki yavuga cyane kandi yavuzwe cyane muri isomene no muntu avuga yuko agomba guha 40 million leta akayigabira miliyoni 40 yarazitanze reka yaramaze no gusagomba yarazitanze yari karaburanya na leta na commune ya Gitega hamara yitsinda amavuga yuko muri ayo mahera akeneyemo gukuramo amahera gusa y'abavoka ayandi mahera yose asigaye akaba azoyagabira leta donc ngo nahebegwe leta kugira ngo nakorona kuba ngo uba uri muri leta nkozi leta nzeyi ushaka kwiteza imbere hanyuma nguze kuyishuza none kubera yagiye kuyiburanya kandi hama gacha tubwira kandi ngo nturanye leta kubera iki yagiye kuyiburanya usanga ari juste urashaka kuburana ikintu cyawe kugira ngo ubone yuko ikintu ari cyo wawe nyene hanyuma ubejeje ushukikoze cushaka icari cyo cyose mugabo kugira ngo ntabwo akarenganya ngira mugabo ahubwo gusa nanje kibazo nca nibaza nti umuntu aburanya leta hage byagenze gute leta iradobera abantu irarengera abantu etswe leta irabaho birashika ikarenganya abantu ko leta ari umuvyeyi wa twese biba byagenze gute kugira ngo leta iburanya abantu dimo abantu bayitwarira canke leta niyo yatangiye kumuburanya baraburana rayitsi yibura bon sinzi bo bavuga ko yaburanye na leta hanyuma ico nzi cyo nuko yavuze yuko nabo baba bariko baraburana na leta bobireka nabo nyene ngo bakabihebera leta mugabo abantu bose nibavyakiriye cyo kimwe urabizi abantu bose bafise ingene bakira mu inkuru nk'iyi abantu bose nibavyakira cyo kimwe bigashobora kwiyumvira 40 million zigabire leta kandi leta nawe ifise amahera yayo gaca mubona gabe 40 million turayakeneye naho yoba agize ne mugabo urumva bamwe bavuga ngo hariho amakommentaire nagenda soma y'abantu bamwe bavuga ati ni nko gufata amazi indobo y'amazi ukaja kwisuka muri Tanganyika arumva ati ibintu yakoze bamwe barabinegura bakavuga ati ntibyari bishoboka yari gufuma ari abantu yubakira amazu abati yari gufuma ari abantu agaburira babakenye cyane gose abandi bakavuga ati ni sawa yagize neza yo mahera zogira ikintu afashije muri leta mugabo urumva afite impamvu yabikoze amusanzwe giziye nimba umuntu avuga ngo yari kubakira amazu abantu yari gufasha abantu mbega urabizi ko abantu toba amaze kubafasha rega ari ibintu cyo wibaza urabizi ko umuntu yiyumvira yuko antukangira umuntu amwegereye arindagaba imiliyoni 40 usanga ari muri babandi basorora nk'agafana guha nk'umiliyoni wose ari umwe akavuga ati jewe leta ndayaye amahera aya nanya kubera imviyi nini bega ubibaze ko umuntu atabantu barafashe kweli je nanje ndumva kumenga ico kintu nicitse hamwe urumva ni patriote mugabo je niyumvira hamwe yoba afasha n'abandi bantu byo bari sawa gose mugabo urumva ari kugabira leta gusa hanyuma abandi nabo ntibashikirwe naho même si nayo ahawe leta natwe gazodushikira d'une façon d'une autre mugabo bano vumega na jewe hari ukuntu yari kubigenza bacaye kugaburamwo basi nadukeya ari nawe yari kubigenza gute ari wewe wari jewe oya kuri jewe rega ni neguru y'umuntu deja basi naraburanye leta ndayitsinda mugabo ko televiziyo kuburanya na leta reka aya mahera nsindiye ndaya leta nanje numvumega mu mbere yo kwerekana yavumva mu mbere yo kwerekana akarorero keza nimba hano abantu kujya kutaburanya leta nawe akaba yayiburanje mugabo atayitsinda
ce itanga akarero keza nibaza ko ari akarero keza we none niba nk'ubunye hari ahantu leta ishaka kugutwara wowe wari usanzwe ufise iwawe canke mu bisanzwe uko tuzi ibintu iyo leta igira yubaka ikintu muri itongo ry'iwawe sino muri iki gihugu gusa nibaza ko no mu bindi bihugu byose hari ahantu hari ibintu bavuga ko cyitwa umuzibukiro on suppose par exemple baragutwaye nk'agatongo wari ufise bagomba bakubakemo ibarabara canke bakubakemo ikindi kintu inzu ya leta yo gukoreramo hanyuma niba ariho wari ufise hazo gutungira abana hanyuma ntibaguha uwo muzibukiro ese ntiwitwara kugira ngo uronderere kazoza k'abana bawe canke abana bawe baronke ingene bazoba biravana rega leta ibifise plan ifise plan ukuvuga urashobora kugura iryatongo urashobora kugura iryatongo nimba leta iburanye ikagutsinda baba bafise raison nawe uyitsinze ubu ufise raison urashobora kugura iryatongo utazi yuko umuntu haguriye byagenze gute urumva rega abantu benshi barakunda kuva muri zeshe urumva mu bisanzwe leta bifise plan rero irya plan yayo mu gihe nimba iyo plan maze 20 itari bwabe urumva aho hantu hamaze 20 nimazo ntazoguma hameze kwa kundi leta nawe ufise byemeza yuko arahi wawe rega n'ubundi bufise nayo leta ikiguha inyunzi ivuga ati aha twazokugwa ibi n'ibi urumva muca murahubaka urebye ibintu twateguye kuba oya ijewe ico nzi neza nuko iyo leta ishaka kubaka ikintu mu gihugu ahantu hariho hose ije kugusaba iki aha dukorera muri BI ushaka kuharangurira uyu mugambi leta iraguha umuzibukiro ntirenganya umunyagihugu iyo rero bishitse ntibabiguhe uko babikwemereye nibafiko bishika bakitwara canke hari haho kera bavuga ngo amatongo bayawe n'abami ngo twagiye ku mwami naka ngo ni naka yangabiye ugasanga ikindi gihe barabitwara urumva nico bituma hari abantu bitwara mugabo atacurikoza kurigabira leta nibaza ko ataco bya bitwara ariko nompi niba hariho nk'ikintu ushaka kuburanya mu leta uzi ko aje kigutungiye abana kizogutungishiriza n'abantu none wumva niba kibagabira abana bawe nabazogenda gute eske leta izoca ibaha certificate ivuga iti abanye tuzobatunga gushika abana bawe tuzobigisha gushika canke tuzogirane gushika barinde bakure basohoke kugira ngo bazobe leta ntirenganya umunyagihugu kandi uruva hariho wayitsinda je nibaza mu bisanzwe uburanye na leta ikagutsinda umva no gufise kaza zikwiye gukora n'ubundi urinze uburana ugatsinda cyangwa ugatsindwa bivana n'intuze na rezo uba ufise mushimire rero umuntu yiyumviriye kutugabira amahera ni umupatriote nibaza yuko natwe azodushida mu bisanzwe ntiyagabiye leta gusa agabiye leta agabiye abarundi bose rero tumushimire ko yaratugabiye amafaranga tuzoyaronka ko natwe ivyo leta ivyo yakoresha bizodushikira twese tukiri kuronye narundi umupatriote wo mu Rumonge yitwa Emile Irakotse yubatse urugomero rw'umuyagankuba rushobora gutanga umuyagankuba ku mihana 17 amaze kohereza imihana ishira kuri 10 tuko turavyivuga mu gihe regiteza abantu bamaze imisi bayidogera cane amatara ku macika mu makartier ukiri ku musi wose utaronsa amatara kwiyumvira bino vyagenze guteteje bavuga yuko amatara akeha cane iyo ari muci urumva tamvurirwa atakineho bahora bavuga yuko amatara ashobora kubura kubera ingomero sinzi ngene baba babisigo ariko ubu unye ntituri muci ntituri mugabo ugasanga amatara ntariko araboneka donc turiko turavuga amatara tuvuga kuho c'est ampoule c'est ampoule canke amatube umuyagankuba voilà umuyagankuba ugasanga nturi kuraboneka nkuko tuba tuvyifuza abantu baba muri ayo makartier haba meme no ngaha muri ville hari igihe bishika mugabo hari abantu baba bari muri quartier bashobora gukora ibikorwa bikenera umuyagankuba harimwo abantu bakoresha amasano de coiffure ibintu vy'insyo amakafetaria bafise amata canke ugasanga amata yabo arapfuye canke arahomvye je nibaza yuko vraiment Regitez yarikwiye kubikorera canke akagira uyu mutipe akaraba abantu benshi rega nk'ubu hari nk'abantu baje kwiga hanze gasanga barazi ibintu nk'ibi mugani bazo kubikora kandi babizi wa mutima wo kudakunda igihugu umva gusa nk'urumva akuderega nk'ibyo niho bikora udakunda igihugu twatanga kandi miliyoni kuri leta udakunda igihugu ubanza kwanza kugikunda bivana nayo ufise rega icyo ufise nico utanga
ubwo rugomero rukaba ruri mu kabande gacamwo akagezi kitwa Nyamihire, ni hagati y'imisozi ibiri ihanamye cyane ariyo Vyiregwa na Mahanga. Nibaza yuko abantu bahaje mu Rumonge baca bahamenya, ni mw'ishamba ririmo ibigazi byinshi ku birometero 80 mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura, imodoka ntishobora gushikayo. Hama kavuga yuko uru rugomero bavuga nkuko tubikesha ikinyamakuru dusoma ko aya makuru ruvuga ngo uru rugomero rwubatse ku kagezi gatoya cyane kitwa Nyamihire, amazi si menshi ariko bamwe batangazwa n'imikenyuro yakoresheje kugira ayo mazi ashobore gutanga ingufu zikwiye zivamwo umuyaga nkuba. Je mu bisanzwe je nk'umuntu arenza agira urugomero, je nibaza ko leta yobica umuhakazi umuhakazi gusa ahubwo bikenewe ko umuhakazi ahubwo bomuha amasponsor akomeye, hanyuma agashobora kubaka n'ibindi bintu, hanyuma canke agatanga n'amaformation canke abantu bamwegereye bakamwigira bakamurabira ko akarorero n'abandi baba babishoboye. Leta bikwiye kucimurondera bakavuga ati uyu muntu nibaza ko bazomurondera n'ubundi. Okay, tugiye ku yindi nkuru rero. Ibintu biriko biravugwa muri semeni byari byinshi, mugabo hariho umumama twumvise afite imyaka 60 yaronse ikibondo. Si ibintu yumva, si ibintu biba bimenye, umva umuntu afite imyaka 60 abashaje abakuze mu bisanzwe, urumva ugasi si ibintu byari twumva muri bibiri. Isaha wo mu Burundi aho bitandukanye nuko uyu unye hakoreshejwe ubuhinga kugira ngo ashobore kuronka ico kibondo. Ugerageje ukumviriza hariho ibinyamakuru vyamugendeye, harimwo abaganiriye nawe, hari abamukoresheje ama-interview uko abivuga bararondeye ikibondo ngo kuva kera, mugabo Imana ntinanigwa. Imana yamfise ingene igenza ibintu, yamfise isaha yayo, nukuri n'ibintu bitangaje cyane. Mu majambo yakoresheje amwe nibuka aravuga ati ibyananiye abazungu yaraciye mu mwirabure arabishobora. Yego imyaka 60 vraiment sinzi uri kuragerageza kwiyumvira. Mu bisanzwe bavuga yuko umuntu ashikira menopause afite 45 ans, imyaka 45, mugabo we bakavuga yuko ngo atari bwashikire ngo menopause. Uko bibasigura ugerageje gusoma uko byanditse, Imana yari rindiriye agere igihe c'Imana cyari bwagere. Oya bavuga yuko yigeze kuronka imbanyi mu 2002, ubundi yagize mariage muri 1990 mu 1992 hari haheze imyaka 2002 reka tuzihoze tubandanye imyaka ishika kuri 32 ngirango 32 yubatse mugabo atararonka umwana. Rero mu 2002 yararonse ngo umwana, mugabo ngo umwana aje ahatariho mu gitereko, sinzi ngene bamusiguriye, hanyuma biba ngombwa yuko bamukurayo. Ariko igitangaje nuko tutari tuzi ko mu Burundi hariho abaganga bashobora gufasha abanyagihugu nkuko canke hari abantu benshi vraiment bashobora kuba barabuze imbanyi, mugabo même si byitwa ko bizimvye, mugabo ufise uburyo abogerageza Imana ishimwe cyane ko yozanya abo baganga. Ibintu vy'ama insemination twahora tuvyumva mu mafilme, twavyumva mu bindi bihugu, mugabo urumva ubunye birashoboka mu gihugu c'u Rwanda vyarakoreweho. Ni fécondation, singene bavyita neza, fécondation in vitro. Urumva aho bashobora urumva Imana yarakoze cyane rero kuri ico gitangara. Kandi turakeje cyane uwo muvyeyi, turakeje umuryango wose. Gusa nibuka mu yandi majambo yavuze ati abantu baronse abana kare bazoze baribuka kudaturubika cyane abantu babura abana, kuko hari abantu babura abana ugasanga mu muryango ko baraturatuzwa, hariho abagabo badashobora kubatahura, même famille zigasambuka kubera ico. Mugabo bo burumva vraiment biratangaje. Nka jewe nariyumvira ingene umumama w'imyaka 60 yoshobora kuja kubwira umugabo wiwe ngo bamubwiye ngo afise inda, ngo arashobora gutwara inda. Sinumva ingene Imana nyene ingene ikora ibintu biratangaje. Mugabo ukuntu uwo mugabo yamwumvirije akamuherekeza akemera agashiramo amahera yiwe atavye yari yiteze, urumva ni ibintu bisaba vraiment kwizera birengeje, bisaba nyene kubura umuntu wizera rwose. Yego kandi nyene igihe c'Imana kitarashika ntawo umuntu ne ofebu. Rero muri baruka cyane muvugirwa n'impundu, bavugirwa n'impundu, imiryango wabo bose turawukeje, hama tukifuriza n'abandi bose iyo Imana itarishura kuri ico kintu izobibishure nabo nyene bakomeze kwizera, bakomeze gusenga, umunsi wabo uzoshika.
tuvuye kuri iyo nkuru tuje mu mahanga gatoya imbere yuko tugaruka ngaha mu Burundi hari umuperezida mushasha wa Liberia mbo ariko ararahira byanse ko aheza ijambo yitwa Joseph Boakai afise imyaka 79 mugabo ariko aravuga kujya kuno umuperezida agenda akavuga ijambo ryo kurahira ariko ararahira mu bisanzwe mugabo byanase ko aheza ijambo rero umuperezida baci bamuvana kuri podium baraje kuraba imbega aho babaye iki bagiye gusanga ngo ubushuhe ariko bavuga yuko ngo uwo bavuga yuko yoba ari ubushuhe bwatumye amera nk'uko mugabo n'umutama ni imyaka 79 n'ukuri mu gihugu cacu ko bitarigera bibaho gute umuntu ashobora gutwara igihugu afite imyaka 79 80 ibura mu mwaka umwe ni abantu bafite imyaka 79 vraiment bakuze ikirevre baba bagiciye ubwenge bavuga ko ari bo baba ari sage mugabo inguvu bisaba kugira ngo utware igihugu ese umuntu abakizi ifise zikwiye zo kugira ngo atware igihugu afise ivyo duhora tubona muri Amerika no muri Ndeni mu bihugu vya Burayi niho bagira aba president bakuze cyane go je nibaza yuko none gutwara igihugu si ubwenge none ariko birasaba nibaza yuko gashaho none ko atanu vyiga nimba urazi ntahantu muniga ngo ubu ufise amabanga menshi plus ugira amabanga menshi plus ugira ibintu byinshi uyumvira mu mutwe wawe plus none umaze kubukuze gutyo onye wumva wo bishobora gute amagara aragukika usanga bisaba ingufu je nibaza vuma ko gutwara igihugu no seulement gutwara igihugu kugira abantu rongoye naho yoba chef de zone aragira abantu biramuruhisha imagine rero umuntu atwara igihugu cyose nibaza ko biba bisaba ingufu nyinshi erega hari abantu muri kamere yabo maraso yabo usanga baramba hari abantu usanga hari kera ubunye mu myaka y'ubunye nta bantu bakiramba gose none umuntu afise imyaka 79 none wumva ari waryari wa kera nyene mugabo si kuvuga ngo bon kera barashikana n'ijana na 100 ubunye umuntu agishikana imyaka 100 n'inde deje ubu dusaza tupise imyaka ingahe uriko raraba mu bisanzwe je nibaza yuko je ntangorane je numva biteye ngo kubera ngo afise imyaka oya sinavuze ngo birateye ingorane muganavuze ahubwo ni donc urumva ko deja byamunaniye nuko ashobora kurangiza ijambo peut-être no nkuko nyene bariko barabivuga ashobora kuba ubushuhe bwinshi fatanye n'amagara yiwe niki mugabo urumva byarabaye ni kintu mugabo none erega haragira none umuntu ntashobora kugwara basi umuntu ashobora kugwara basi bigashika umuntu akagwara hama ujya munsi kubera ari umunsi wari wo kurahira ahubwo tuvuge ko yinanasi avuga ati nubwo ngwaye ndaza kuja hajya mvuge mugabo bikagorana nega nubwo bari wewe afise amagara meza mugabo wewe nkuko afite avuga yuko afise amagara meza none ari wewe amagara yawe nundi utigeze ko ufise amagara meza sivyo ndabitahura hama uwo munsi urashitse ntuzi ngo nza kuramuka gutya ntuzi ngo nza kugirana kubera n'umuntu arazi ntagwara yabiteguye sivyo umuntu ntagwara yabiteguye rero yashobora gushika gasanga urya munsi yabyutse atameze neza mugabo aravuga ati jewe nigirizwa kuja kurahira okay ndeka tuje ku yindi nkuru kuri wa 2026 kwezi kwa mbere niho muri leta ya Alabama muri Amerika hishwe umufungwa yagirizwa ubwicanyi yitwa Kenneth James Smith hakoreshejwe umwuka wa nitrogene donc ni urubanza yaciriwe abajya bavuga ngo urubanza ko kupfari igihe rero uvuze ngo umufungwa yishwe Chimenga yapfuye bamusanze hariye yaciriwe urubanza ko gupfa mugabo ico nashaka guhagarara ko jewe n'ukuntu bamwishe haheze imyaka myinshi amaze imyaka yafashwe mu 1988 urumva ari niho yakoze ico cyaha yiciwe uno munsi no kuvuga none umuntu akiyumvira none ivyo bintu biba bikimanze iki umuntu yishwe haraheze imyaka 70 hanyuma umuntu bagaca bamucira urubanza ko gupfa ubu naho bari guca bagomba bakamureka kuko deja nibaza ko amaze gutakaza imyaka myinshi y'ubuzima bwiwe aba yaramaze kugira kubera bavuga yuko yari yagiye aracika urubanza bamubwira yuko
azokwicwa muri uyu mwaka ikindi gihe agahindura kubera ubwo rubanza bavuga n'umupfasoni yishwe ubwo rubanza uwo mugabo yafatanije n'umugabo w'uwo mudamu yishwe hanyuma uwo mugabo mu nyuma arateba ariyahura uwo wundi rero akavuga yuko uwo munsi yari ahari gusa ariko atari we yishe uwo mudamu ariko uno munsi akaba ariho yishwe ariko igitangaje ngo nuko yavuze ngo mu masaha yiwe ya nyuma hajya bariko bamubajije ko atakajambo ka nyuma yoshikiriza ngo yavuze yuko ari ubwo ari ngo ubugome yo bari iki donc mugabo ngo acavuga ngo arabakunda cyane donc abantu yavuze ko arabakunda cyane mu bisanzwe rero umuntu arahinduka n'umuntu ntahindukiye imyaka yose Petero ashobora kuvuga ati nimba kigacana aragikoze mu mutima we hagahinduka n'abakimeze ko hakunda cyangwa ugasanga ujya muntu nimba yaramwishe mbe yamwishe bigenze gute ugasanga hari izindi mpamvu yamwishe ugasanga ntiyamwishe bivuye nko ku mutima ugasanga ari nk'ikindi kintu abantu mugabo bumvirije babonye ico gihano yakoresha uburyo yishwemo bamwe bavuga yuko nyene bamwishe nabi bumva bamugiriye impuhwe même si umuntu aba yarakoze ikibi hari igihe ubunye yapfuye afite imyaka 58 ico gihe urumva ko yarakiri muto yarakiri jeune ico gihe yafatwa mugabo nyene urumva mugabo urumva uko biri kose ubutungane bw'amabukora peut-être urashobora kuba wararenganije mugabo urumva ubutungane burakora nyuma y'imyaka myinshi ariko jewe numva umenga nyene bari kumureka mugabe agafuma cigwa urubanza ko guherayo nyene nkuko yari yarahezeyo mugabo apana kumwica même si bishe nabi uwo mupfasoni ko aravuga ko bamuzibuye imbuga itamwizosi mu kiriza urumva baje nk'abasuma mwijoro mugabe uravye n'imyaka n'ubundi yaramaze yari myinshi ubu niso bageze igihe cyo kumwica cyangwa igirana mugabo nibaza yuko nitwaguma dukurikirana mbega ujya muri rya myaka yaramazeyo byagenda uko yaba yaritwaye canke iki ntaco bavuga ko kinini mugabo izo manza baguma bamucira bavuga tuzokwica bikaza birahindagurika je nzi ko umuntu bamucira ubanza kubikurikirana okay kandi tuzibitora nibyo tuzivuga kandi muri stock nitwabironka tugarutse rero mu Burundi tugende mu gisata c'imyidagaduro duhere ku kintu cyatangaje abantu benshi mu myidagaduro duhere kuri Gilbert umukinnyi w'urunani ubu ntakibarizwa mu runani wari muri Dinamo ishaka rero nifise Gilbert abantu benshi byarabatangaje abakunzi b'urunani barababaye kubera kare we yaragomba kuja gukina muri Dinamo ngabo urunani akavuga ati umukinnyi turacamukina kandi uri kuraba Gilbert uko ntakina vraiment muri basket no umuntu dufise turamukunda cyane Gilbert vraiment akina neza cyane arakaza asa maskizi yisangije ari mu kibuga rero byashitse ubu abarizwa muri Dinamo rero mu bisanzwe ibintu by'inkino biragoye bon passe mu bintu by'inkino abantu biragoye kuba uri umukinnyi w'ahantu ugashuja ku mukonkurent wawe ni nk'abakonkurent ni mukeba basi antuka ni nka kurya ni nk'umukinnyi yova muri Real muri basket bon muri football akava muri Real akaja muri Nozey muri Barca biramaze kuba mugabo rimwe kandi mugabo gusa byarateye ingorane ari mu myaka ya kera habaye ico gihe ujya mukinnyi ntiyagize amahoro urumva rero nanje ca niyumvirira comment est-ce que umuntu ashobora kuva mu runana akaja muri Dinamo est-ce que bibani waba yavyifu mugabo baramugura bakaca bamutwara muri Nozey urumva no kuvuga yuko baba bavyumvikanye urunane ruba kwemeye kumutanga mu bisanzwe je nk'ikintu nibaza ego ivyo bintu cyane muri football birakunda kuvuga usanga hari ama equipe basi nkuko nyine baruze ya na Barca ugasanga hari ama equipe agize bafitanye concurrence ntibibe bigikunda ko ujya mu kinyava muri uyu mugwa ca muri uwo bivaye no kuntu iyo migwi yigana mugaje najikinica nibaza peut-être basket umuyonga mu Burundi bishobora kuba bitararenga urugero nkuko tubibona nko muri basket cyaho gasanga igihe urunani yari hari peut-être ugasanga nk'urunani kera na Dinamo
ntivyari bigize bifitaniye concurrence ugasanga iyo concurrence itanguye kububu mugabo urumva ko akina ubunye nawe urabizi yuko ni uvuze antuka urunani na Dinamo niyo ma equipe tufise mu Burundi mugabo kandi ugiye kugaruka iyo hageze ko novuga gute Uburundi buseruka atari equipe biserutse bajya bakinyi baratora muri Dinamo urumva abo bari mu Burundi bose babari inkino z'igihugu cyose bahurira mu bavuga yuko bariko baragerageza kwitegurira bar ya indi bariko baravugaho ubunye hasigayemo imigwi nka 12 rero nibaza yuko bizogenda neza kandi essentiel nuko twotsinda Uburundi bukagera kure niba twaranose opportunité yo gushika yatana rimwe byari bwigere biba niba bisaba yuko bagura abakinyi bashasha kugira ngo bazokwitegure neza nibaza ko c'est une bonne chose nabo nyene barabiravye ego ni ikindi ngiki cabaye muri ikindi cabaye muri entertainment ariko tugaruka ku ndirimbo z'abaryaririmbye kiriko harasoye indirimbo ready urayikunda ego meze neza friend wakunze iki muri ready byinshi oyavuga basikira je narayikunze muri indirimbo ndashobora kuguma ndahari ndashobora kuguma ndahumbiri bon narayikunze nyene ukuntu imeze ni indirimbo nziza tout simplement yarangyoheye ndayiraba yose ready okay nibaza ko tworangiza ku makuru hariho na ntuzenye na Monia Fleur indirimbo yiwe ira Monia Fleur ni yasohoye muri isomene si muri isomene mugabo urumva ni mu ndwi iheze indu yahera kandi Monia Fleur areka shooting ama video na Bifest amafoto tumaze imisi tubona none ubizi ko ari video shooting ya video barabiputse ntibiboneka umugani ntavyo baputse none basi bavuze ibiki baraputse yuko ari indirimbo barashobora ntavyo nzi ivyo baba nimo ntavyo nzi mugabo urumva nta muntu n'umwe bisanzwe ubusaza ukurikirana entertainment ucumenye ivyari kandi je nabonye post ya Monia Fleur yanditse avuga ati 2024 niyo anje yego vruma ni wiwe umukozi sana njya muri game n'umukozi kabisa ni karakora yadutayemo ananipenda yaraduhinduriye style hinduri yuko yahora aririmba yeko vruma naye ngo narayikunze iranatwengeje nyene meme na clip ama creativity bira indirimbo nziza artiste yari nategereza kugira guhindura uko yahora aririmba hama mu kurangiza nibaza ko tworangiza ku muri babaje mugabo abantu benshi barabimenye ni ibintu biramaze yego biramaze iminsi mugabo ntitwereka kubivuga umuvyeyi Adrien Nahimana yaritavye Imana mwese mwabibonye benshi byarabababaje kubera n'umuntu twakuze tubona kuri television kandi n'abakuze bamwumva kuri radio kubera mu 1981 ariko arakina iki kino ninde no kuvuga ko ico gihe na television nibaze ko itari bwatangure gukora ngo bavuge ngo ni biganiro bizoza biraca kuri television ivyo kubona kuri television byagiye kubamo mu nyuma ubundi bakini iki kino ninde cara kino iyo reno ubona umuntu afite impano yo kwigisha abantu agatwenza abantu batari ko baranamubona mu radio gusa abafite impano kuvuga yuko Burundi twarabuze kabisa actrice nawe yashinguranye iteka aho gushika no mu gihe yitaba Imana n'umukuru w'igihugu yaragize cabivuga ko no mu gushingurwa kwiwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu byaraserukiwe aho haserutse n'abandi bantu benshi abo mu binyamakuru bitandukanye abakikingi yego bande abantu batandukanye abakinyi baninde donc tukaguma twiyumvira tuti mbega niyo bajya bakera bahera muri ninde byashika bakaba batakiriho bizogenda gute nje tuzava tutayikunda ka iki kintu ninde kizogumana kaka novera kakandi nyene canke bazodukinira ibintu biri model hazobaho ninde moderne kuko ninde yari ibintu habaye ninde iri moderne nibaza ko kuba bayishe mugabo urumva ntibazoguma bakina birya byo mu batama kandi ari ico gihe none ko kiriya gihe babikinamo kuko ari byo ariyo epoque twarimwo none bafise batera atarabatama gica bakinyuze ibitari by'abatama kubera sinibaza ko bayigira moderne kubera erega nahito urumva bwari ubuzima bw'abanyagihugu ba ruguru mugabo naho biruko abanyagihugu ba ruguru bakera sico kimwe nabo nibaza yuko mugabo n'abakinyi bameze neza bo barasaba yuko ngo bovuzwa donc barahembwa ubundi n'abakozi ba RTNB
rero barahembwa mugabo bo bagasaba yuko ngo bovuzwa kandi bakongera bagategekanirizwa kazoza no kuvuga bakarihirwa NSS. Hama nyene turahojeje umuryango wabuze donc turasubiye kubahoza kongera tugahoza n'abarundi bose. Yego birababaje mugabo urumva umuntu wese to tuzokwitaba Imana ngaha kwisi turi ingenzi ko yitavye Imana yarafashije abantu benshi kandi azokwama yibuka kurya ntazokwibagirana kandi ibintu vyo antwo igikuru sukupfa igikuru no kugira icumaze kwisi kuva hatacumariye abantu mugabo urya yarakimaze kinini kandi Imana ishimwe yuko yitavye Imana ari abantu bamukurikiranye bari barabifashe mu ntoki kwandika ko kera bavuga yego bekera baravuga yuko yabuze ingene yivuza canke iki mugabo mu nyuma umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yahavuye ngo avyisharja baramukurikirana n'abakenyezi bari mu shirahamwe ry'iyo donc Imana ishimwe rero ko vyagenze neza hanyuma memsi yavuye yitaba Imana tugwandanya tumwifuriza uburuhukiro budashira. Nibaza ko Bestoki yawe no musiturangirije ngaha murabona yuko uko twatanguye atari ko bumeze nakayasho ni kenshi amatara yacitse bimwe twanye turavuga mu muci amatara yacitse mugabo ntitwari guhagarika gukora urumva reka turangirize ngaha ibintu tuzobivuga hanyuma ariko urashobora kubibutsa ibintu vya film ashobora kubitsa ibintu vya filime ko dukeneye anga kuri BR tuko turakira abantu bafite impano yo gukina amafilme abari bo bose gushika mu kwezi mu mpera z'ukwezi kwa kabiri ego rero urahawe ikaze wowe wifuza gukina filme umwana ukuze umutamakazi nta n'umwe akumiriwe azoze tumwakire hanyuma dukine muzobona yuko turafise igisata c'amafilme hejuru y'ibindi yandi maserivisi dusanzwe dufise turafise fotografi turafise videografi demande zazo zose mwifuza turazibakorera kandi tukabakorera amafoto meza cane mu mavideo mu mapublicité abikini ibintu vyinshi mukaba utaragira subscribe kuri channel yacu yani for sakano kahuje basingaho musi fyonda ako gakengeri hanyuma uzoze uranironkera n'ama notification hanyuma surtout muze muragira n'ama commentaire ego plus muza muri abonesha kuri chaîne yacu plus mudukurikirana plus mudusupportinga hama natwe turi ngaha kubwiwanyu murakoze cyane turabakunda twabanye neza cyane hama félicitations uyu mujama sigaye ari mu diplôme n'umujene diplôme twahora dukorana nka diplôme mugabo ubonyongera mwarabibo félicitations nizere yuko uzobandanya wiga gushika kure gose Imana ibishatse okay umukaba Imana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu ciao